Iyatawa Yesu jumbandika imaramare, iyatawa Yesu jumbandu wo gupfa, iyatawa Yesu ngo ankize ibicumuro, ubwiza bw'Imana sinari kububona, iyatawa Yesu jumbandika imaramare, iyatawa Yesu jumbandu wo gupfa. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane, muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Nitwa Nadege Kavakure, ndi umurundikazi, ego nkaba ndi umukristo, ndi umukizwa, barakiye Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi birandyoheye cyane kubona nanjye ashobora kugira icyo ndabasangiza. Ni byiza, ni iby'igikundiro kandi ni iby'agaciro. Kuri uno mwanya ndagomba kubabwira ikintu gituma abajone benshi badashikira amasezerano, aho ugiye gushikira amasezerano ahubwo ukasanga uriko urasubira inyuma. Ca mbere ni ukumenya ko umwasi wawe wa mbere ni wewe nyene. Umwasi wa mbere ni wewe nyene. Ikintu gituma mvuze gutyo nuko urabona abantu benshi barafite ubwoba nabwo buva kuri Satani. Satani nawe ntiyifuza ibyiza ku mukristo, mbese no ku muntu wese. Nube warakiye Yesu umwami n'umukiza, nube utarakizwa, Satani ntaryoherwa no kubona ushitse mu masezerano yawe. Rero iyo ufise ubwoba muri wewe, ikintu no guhanura ca mbere nuko wobanza wenyene ukimenya. Umaze kubona ko ufise ubwoba, ukarondera umukozi w'Imana akagusengera, akakubwira deliverance kuri ikintu c'ubwoba, aho uzoheza utera intambwe. Ikindi kintu ca kabiri nagomba kubasangiza gituma udashika mu masezerano yawe, ikintu citwa kwikengera. Ushobora kuba umuntu wize amashuri menshi, wahejeje, ariko ukaba wikengera muri wewe, kumva ko ufise intambara nyinshi muri wewe zo kwikengera. Ukavuga uti wapi je sinobigenda kudepoza hariya jewe, biga je sinobishobora, biga je sivyo nize. Kandi ugasanga umugisha wawe uri harya. Ikuremo kwikengera, iyemere, wumve ko ushoboye. Tuje iga poste jewe noyikora. Ugasanga uragiriwe n'amahirwe, Imana iragucira inzira. Haraje n'umuntu aragutelefona arakubwira ati ndakurangira akazi ngo je hagaje sinohashobora. Si byiza, kerebuka wumve ko ibintu byose bishoboye. Niwatera intambwe, Imana nayo izozi gusange harya kugirire neza. Ikindi ca gatatu ngomba kubabwira bituma abantu benshi badashika mu masezerano, ahubwo bace batera basubira inyuma. Kugira abaprofete benshi babahanurira ubuzima bwabo, kugira abahanuzi benshi babakurikirana, kugira abasenzi benshi babakurikirana. Bihagarike, muntu w'Imana bihagarike. Wowe nyene urashobora kwisengera, ubona byanse, higa umusenzi umwe canke umuprofete umwe canke umupasiteri umwe agukurikirana. Kubera hariho abantu badusengera nabi, akabona yuko uri umunyamugisha, akabona yuko ugiye kugirirwa neza. Si byiza, bihagarike. Rondera umuntu umwe agukurikirana. Nimba ufise inzozi, rondera umukozi w'Imana umwe agukurikirana. Benshi uragenda ukababwira bakaca bavyugaza. Rero ndiko ndabahanura, mugerageze muze murumviriza impanuro zanje, kuko ndiko ndababwira ibintu je nagiye ndacamwo, kandi nabonye ko nkwiye kubihagarika. Sibyo? Nkakorera Imana yampamagaye. Yesu yabaho umugisha, kandi ndazi yuko mwabikurikiza muvyizigiye kandi munyizeye yuko bizokunda. Mumvirize impanuro ndiko ndabaha, mukanure, muve mu vyijiji mukanure. Ikindi naco nubahanura, gabanya abagenzi benshi, gira abagenzi bake. Ubona ata mugenzi ufise w'ukuri, bihoze bose, utume wigendana. Igihe kimwe Imana izokugirira neza, iguha abagenzi b'ukuri.
kuko batwita ngo n'abagenzi si bose ari ukuri ukazibona umuntu aguma kurondera akubwira ngo nta bishasha bimeze gute ukacuja ukamubwira byose musengera ngo giriki bireki si bose badukunda baragenda bakabyugaza bakakugirira nabi rero ngo rero n'ukuri ndabinginze